Ico bita rero gutera inkubukika ni ukugura amezi yayo nyene amarera ayo mezi akanyene yakakira ibiguzo ivyuma bakaje inama yo gusangira amata mu gihe yoba yamaze kuvyara. Nyene ibiguzi rero akazoshorera inyana ihwewe no kuvuga yamaze gukora. Ivyayishuri barasangira amata bagasubira ku mfizi gushika ivyare inyana. Iyo nyanka rero ipfanya amezi nyeneyo ati naka wibereye umutinde kuko ipfanya amezi ariyo waguze bakabishira mu magabo. Nyene gutera ubukika rero yashobora guhebera inka waguze akigurishiriza. Iyo nayo naho nyene gutera ubukika wewe yaba yamweretse ko izindi zibiri zifite ubwime yarashobora rero guca asigara arindiriye ya yindi sigaranya amezi. Kera rero baranagurana n'inka zo kugura ivyambagwa ari nk'ukurongora umuntu akavuga ati tori inyana niyo ishobora kuzokura izokuviremwo inkwano. Ariko rero babigira mu nyana zitagira mu ishuri rero yaje kwigurana bagahana iminsi azomuhamwe inyana kuko wewe yamuha amezi y'inka. Nk'ubu rero ufite ishuri uvuga uti nkane inyana atwara iyo shuri ahantu hama akababwira ati reka turindire niyavyarana nzosha ndabaye inyana. Ivyayo rero ivy'inyana rero yacashorera vyanse rero niho baca baburana. Urumva rero izo manza ni manza zabaho umwumvikano wanse kuko byaba ari ibintu bagiranye kwizerana hagati yabo ko kwizera ikiri mu nda y'inka utakize. Ariko ni mu gigo ko no munsi tukigirwa ariko ari umugigo werekana ubwizigirwa warundi babonamo kuko gutanga ivyawe uvuga uti ndaguze ayo mezi iyo nka iri mu nda. Imanza rero zaba mu bihe bashobora kuba bazimbanye ku mata canke agumvya ishuri bikamunanira kurindira canke yaramburuye. Kazoza FM, be your own boss.